Amaraso, amaraso, amaraso ya Yesu. Amaraso, amaraso, ayo marasa rosipya. This is Flash TV. We shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV turongeye kuramutsugira kandi turabwira muri bo canke mwaramutse bivanye naho muherereye twongera kandi ubwira kandi tubwira Joyeux Noël tubifuriza umwaka mushasha mwiza nubwo tarabushikamo dusigaje iminsi mike cyane kugira ngo dutangwe kuvyitegurira tuko turegereza iyo minsi mikuru rero turabaye ikaze mu kiganiro Church Our News tukadise umutumire wacu hano ntabwo ari mushasha muri studio zacu ndazi ko mumenyereye reka tumuhe ikaze mugabo atwibutsa amazina kugira ngo muze kumenya uwo tuko turaganira hano kugira atubwiye n'ama news atuzaniye imbere ko twinjiye mu mwaka mushasha. Murakoze cyane ego tabaramukije aho muherereye mwese ni Eric Pelton asuye kugaruka ugira kandi ego wawe ndakora twatubona mushamutubona ego mushamutubona hari yes cyane umukene ndazi ko mwamaze kumuronda nakaniwe mwamaze kukabona so no muswaje twahinduye isura gato ntabwo tuje kuvuga kuri bijya ariko tuje kuvuga ku novuga ibintu twari tumumenyeremo akoreramo cyane gose mu karere ka gospel akaba tuzaniye n'ama news reka rero tumuri kaze atubwire neza ama news yo agezweho ariko aravugwa ariko arasamira natandukanye reka tuzaniye ama news ya hano muzi ego bishasha nzanye bavuga yuko abataraja kuri YouTube kuraba indirimbo imaze kuja abona iri kumwe n'amasanamu ni Amaraso by Eric Pelton featuring Shutela Diver ego urashobora kuja kwandika ko nyene mukabona indirimbo navuga yuko ikoze mu buhinga budasanzwe kandi irikirafasha benshi ndizera yuko utaraja kuri YouTube irabe ndizera yuko iravye ari kizaguhindura ku buzima bwawe. Tutarinje neza ko iyi ndirimbo ariko ubundi ni indirimbo ya mbere ukoze canke hari izindi twari umaze gukora peut-être tutamenye canke tutumvise. Navuga yuko ni indirimbo ya mbere yiwanje nka Eric izindi twakorana turi kumwe n'umugwi wose management turi kumwe na École Technique Vocale ETV yes yego Eric sanzare muri management ya ETV École Technique Vocale Eric twikiringaho nyene hari abari benshi usanga badakunda kuja mu management bavuga ati ucufatirwa nushaka gukora ibikorwa byiwawe nushaka kwidegenza mbega Eric woni ko bimeze muri ETV ko tubona n'ikikorwa cyamaze kugaragara izo ntambaye nawe bazibona canke n'abantu bamwe usanga batakunda gusa kuja muri management mugabo izo ntambaye ntaziri. Navuga yuko ETV n'umuryango umuryango wandeze iko novyita kugira ndirimbe nkuko ndirimbo ubu ndabikesha umwigisha Shutela Diver niwe yanyigishije cangira ku rugero ko kuririmba nkuko ndirimba kuri no munsi navuga yuko rero management ntacu ndayinegura mbona ari bien mbona tukurana neza cyane gose yes ego ariko ubundi nako ndavuga ku ntambamye usanga bahora nazo kimwe na imwe ugasanga bafite ibikorwa bashaka gusohora mugabo ugasanga birabagora ko batabacidegenya batabidepanda ko nkabo ariko badepanda kuri management mbega birashika umuntu tuve muri ETV tuje muri management muri rusange nandi usanga bari mu management atandukanye cyangwa mu marebo birashika umuntu akaba afite ibikorwa ashaka kugaragaza akaba afite n'indirimo mugabo ntibimworohereze nkuko yagukora ari wenyine cyangwa waba ari avantage ari muri management muri management urabona ko kenshi umuntu ubwiwe biba bigoye uko nashobora kwishoboza kwikorana ubwiwe bari ibintu bitoroshe niyo mpamvu benshi bita kuri management ego tugiye kuri management zimwe ari tumaze kumva abaririmbyi benshi abayedeshi ku management kanaka gusa nariko nivugira ku bwanje tumenyereye muga tujye turaba aba baririmba gospel tujye kuraba nabo bakozi b'Imana bafasha abaririmba arimba gospel na ntamba myinshi ndabibonamo mugabo iza sekira batari bakimaze kumva bitari bike bitari byiza muga kubwa gospel twe tuvuga ko no munsi ariyo turimo aho bimeze neza nta kibazo je ari bon cyane gose kuko cyangwa ivuge ko mete bari sawa nabandi twe tuvuga muri rusange nabandi bose ni sawa
sindegera abandi cyogira babaze mugabo je ubwanje ko ndavyumva ukuntu bimwe nda kuko nta urana ba Deni Banga ba Thierry bose bari muri management kandi makuru genda numva je mona ari bon kuko barayivuyemo bisigwe ko Eric kano kanya camagara bari nimbi ati nimwegera mu management bituma vyoroha byorosha ibintu ko bakunda kwitoga yuko uburyo ikindi mushigikirwa tusa kuko wenyene wigenga biba bitorosha en fait ugwana ku bwawe nyene biba bitorosha en fait udafise ubwo buryo bushitse bari ibintu bitorosha ego n'ubundi sigura nk'ubu muri ETV par exemple Eric yageze ko asohoye indirimbo baramwandikira bakamufata usanga kumona muri nabonye ndimba n'amasanamu bose muri kumwe murakora bari muri management bisigwa ni Eric yandika canke ni management yose yandika iyo ndirimbo hamamugari ni Eric yandika ama gusari yo gukosorwa ko vyo bayanditse no Shotela Divino acamfasha navuga ku muziki yuko namwita nk'umuvyeyi kuko arankuriye ni mpamvu maze kwandika ndamwegera ari byo ashobora kumfasha makakosora agakuramwo namba ari bon afite kaja habona imeze uko nyene ego reka tuve mu rusange na tuze kuri Eric indirimbo novuga imaze iminsi tarakwiza hafi n'indwi zibiri zoba zitarashika amaraso kwe kwimvire guhera ku ndirimbo amaraso indirimbo amaraso impamvu nahereye ko nuko no mu buzima busanzwe no mu buzima bw'agakiza ikintu tutegeza guhera ko n'amaraso bisobanurira iki turakeneye amaraso uko bukiye uko bwije ayo maraso akuraho ibyaha akuraho ico ry'ibyaha ku muntu wari wese ego turakeneye amaraso urakeneye amaraso Jessica turakeneye amaraso uko novuga yuko umuntu avyutse canke urana ko umuntu yirukanga arondera afite mu buzima busanzwe yirukanga utashe muhira ava yuko byamane cyiza yuko duhamagara ayo maraso abanza kweze kugira ujyame afite twito abera yes niyo message wari ushatse gutanga muri rusange ku bantu kwibutsa igikorwa c'amaraso afite nashatse gutanga kugira bamwe bakengera amaraso umenya agaciro k'amaraso amaraso ya Kristo umenya agaciro kayo ayo maraso nazanyoto ufise z'ivyisi wanyoye kuri ayo maraso ari gihinduka ego Electrona benshi harasanga bakora ama clip video hatandukanye mu banza bitandukanye ariko we kubera iki wahisemo kwajyana ariho mwokorera ni kubera yuko ari cyo rushatse kugira igicapo rushatse kigaragaza cyane ugiye kumviriza amajambo ari mu rya ndirimbo utarayiraba wese utarumviriza amajambo agiye kumviriza amajambo y'irya ndirimbo ni indirimbo ni message umuntu atanga ku bantu ni mpamvu twahisemo yuko twayikorera kuri one stage tuko turabwiriza abantu tuko turabwiriza ishengero tuko turabwiriza ugwaruka abamama batuvyaye ndetse n'abasaza ego noneho reka tubwire ama platforms wo gukoresha kugira ngo bashobore kuza kukurikirana iyo ndirimbo yawe bareka gukurikirana bumva yireko ego moja YouTube ukandika ko Eric Pelton ukandika ko amaraso by Eric Pelton ari indirimbo nyinshi zitandukanye ziriko ariho urahambaye ariho urambaye by ETV turi kumwe twese ariho El Shaddai ariho ijambo ariho n'izindi zigiye gusohoka zaba turi kumwe muri management ego urashobora kwandika ko ukakurikirana ibyo byose aha urashobora gukurikirana Eric Pelton Facebook wandika ko nyine Eric Pelton Instagram Eric Pelton ego reka rero dushishize ko gate mu dusegonde duke cyane nka 30 secondes kugira ngo tubatere amatsiko bacaja kwiraba indirimbo yose ahiri kincambe subscribe like share na commentaire ko kesa so negative canke positive yose zo yakira cyane gose reka dushishize mu dusegonde duke kugira ngo tutere amatsiko abantu bashe kuja kuraba indirimbo imbere ko turangiza ikiganiro cacu yes amaraso 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 ya Yesu amaraso amaraso ayo maraso arosipya hallelujah
nzovuga izina ryawe mu batakuzi, nzo kwamamaza yo maraso yawe mwami, ayo maraso aroza ibyaha. Wow, Yes. nari ndigire mfata ko tugenda guri n'amaraso yene yoza agenda aroza gutya. Ego. Aha, eho iki ni gikosha kubwira nk'intererano canke nka client ku bagenzi bawe aba generation yawe bakora ko muri ko mukora muri benshi cyane muri kino gihe, Yes. ariko ni iki ushaka kugenda babwiye muri kano kanya nk'intererano? Nk'intererano nabwira abagenzanje bagitangura bageze kure, nuko icyambere na mbere no kwicisha bugufi, umuntu agakora nk'abakorera Imana, abakorera indirimbo zo guhimbaza Imana, ari message tubariko turatanga. Iyo message yo turatanga ni byiza yuko wewe wanza kubayo. Ni byiza ko umuntu abanza kubayo, ni byiza yuko reputation yawe ntiyononekare aho uzoba uri hose, ni byiza yuko aho uzoba uri hose umuntu agaragara nk'umukozi w'Imana. Ego cyane gose. Murakoze cyane. Erike tushimye ko mwaje kwitaba ikiganiro cyacu. Ego murakoze cyane, natubashimira cyane ku buryo mufasha abaririmbyi batandukanye. Ego tunayisuna bari nziza n'umwaka mushasha. Tushaka kutoza guhura inyuma y'ibi. Yes, merci twese. Cyane gose. Igitego abakozi ba Fresh TV turashima uburyo mudahengeshanya kudukurikirana ibiganiro byacu, mwumvise ko mwatumiwe no kuza kumviza indirimbo ya Eric Amaraso, ni indirimbo iryoshe cyane kandi twibutsa igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba mu gusesa amaraso n'amaraso icatubwira n'icadu atweza mu byaha byacu. Tuyongera twifuza kandi ugira kandi Noel nziza, meilleur vœu. Hari abantu bashobora kuzonya inyimbo zo dukurikirana muganiriza ko twese tuzogumana nyuma y'iki kiganiro imbere ko mwaka urangira. Eric niwe nasezeye sati. Ibandi bahezagiriye dushimira na Iheri akunda kuduha image asa neza cyane. Bye bye. This is Flesh TV. We shine to progress.